basketball nibaza yuko niyo iriko iratanga show mu gihugu cy'u Burundi, nibaza yuko umuntu aravye amasanamu amwamwe yuko ari ibintu bishimishije kubona urukundo abantu bakunda basketball mu gihugu cy'u Burundi, naho biboneka yuko n'ubu impinga ikiri ndende. Umuntu aravye ihiganwa riko riraba rya VBL risigayemo imigwi 8, bariko baronderamwo imigwi 4 izoca kina nkino za playoff, ariko rero tumaze imisi tubona imigwi imwe yidoga. Ndabona hari ubutumwa batari bake baturungikiye na cyane bari mu nzego z'imigwi komakomeye, aho bavuga yuko ihiganwa rishobora kuba ata mategeko rigira, ugasanga umukinyi arashobora gukina mu bihugu bibiri agaza kandi bakamureka agakina, ugasanga abakinyi barabandika igihe cyose umugwi ubazaniye. Ibyo byose rero ugasanga bishobora gutuma rero iryo higanwa kumbure bamwe barisuzugura, na cyane ndazi yuko ubutegetsi uburongozi bwa Jean Paul Manirakiza turazi yuko bwasenyutse kubera kudakurikiza amategeko, kudasoma amategeko y'ishiramwe. Ibyo rero n'ubu ugasanga harabariko barabibandanirizaamwo. Nibaza ko misi heze umugwi witwa Lezipo we wahabuye wandika ahubwo unasaba yuko baravye ibiriko biraba muri iryo higanwa ishiramwe rya FEBABU ryo biraba neza bagavuga barigira impfagusa, kuko biraboneka yuko riganwa ridakurikije amategeko naho inkino ziriko zirabandanya ukuri kwamye kandi abantu bakazitaba ari benshi cyane. Ivyo rero nibaza yuko ari ibintu abarongoye FEBABU bakwiye kwicarira, bakwiye guhagurukira, na cyane bakagerageza gushira amategeko imbere, kuko amategeko niwo mushinge, niyo fondation y'iterambere iryo ari ryo ryose mu nkino. Hanyuma ibindi nabyo nibijyana na transparence. Nibaza yuko miseze mwarumvise yuko iryo higanwa ryahora ryitwa Viva Basketball League, ubu ryarahindutse ryitwa Vitaro Basketball League. Ibyo byose rero nta conference de presse yigeze iba ku mugaragaro kugira kumbure n'abarongoye imigwi bamenye igituma iryo higanwa ryahinduye izina, bamenye inyungu imigwi ikini iryo higanwa izokuramwo. Ibyo byose rero ugasanga ikibazo kidasanzwe mu gihe tuzi yuko amategeko y'amashyirahamwe mwe nayo nkino yose usanga bashimbira ibyo bita transparence canke umuco w'ibyo bakora byose, ariko rero ibyo byose ugasanga ikibazo kidasanzwe. Nibaza ko no mu misi yeze mwarabonye za publicité z'amapompe funèbre aje gusponsoriza ihiganwa rya basketball. Ibyo byose byaravugishije abatari bake, ariko rero ugasanga nta muco batanga, ntibavuga ingene izo publicité zizogenda, kuko abatari bake nabonye babishira muri za comedy canke batwenga ingene nk'ubu bashobora kuzoba bariko baraba inkino za basketball, mu nyuma bakaza babona za Corbière ziriko zitwara amaserikeye. Ibyo byose rero ugasanga ibibazo bidasanzwe. Kumbure iyaba FEBABU mu gisata cyayo cyo gutanga amakuru canke abarongo iryo shiramwe mu bintu mu gihe basinye amasezerano mwe nayo baca batanga ikiganiro kubandikira bamenyesha amakuru, bakababwira ibyo bagiye gukora, ibyo bagiye gukorana, ico ishiramwe rya basketball izohungukira canke ico abashiramwe abazanye izo sponsor zabo azohungukira. Gutyo rero n'imigwi ikamenya ikizokungukira muri izo sponsor, ariko ngivyo byose nta muco ubajije nabo muri FEBABU, nta muco batanga. Ivyo amatelefone za Dream House zarasinya amasezerano n'abarongoye FEBABU, ivyo byose nta mategeko agaragara canke transparence iboneka muri ivyo byose rero. Ariko ugasanga twe turabivuga kubera tubikurikira canke tuzi icyo amategeko avuga mu bijyanye mwe n'ivyo, ariko ugasanga bamwe barongoye imigwi ni kwa kundi nyene uko byari bimeze kuri Bakararuza, uko byari bimeze kuri Apotre Jean Paul Manirakiza, n'ubu niko bimeze kuri Claver. Ivyo byose rero ugasanga ni ikibazo kidasanzwe, ariko tukavuga tuti abantu murongoye imigwi haguruka. Uyu munsi nimwe mushobora kuba muri ko murohombera muri ivyo bintu, kuko uyu munsi turumva yuko hari kibazo kidasanzwe, ariko ugasanga nta ubahuka kuvuga kubera iki usanga hari amasezerano canke za convention bumvikanye ingene ibintu bizogenda mu kiringo c'amezi ane. Ubayo mezi ane agiye kurangira, nta uzi ibizoca bikurikira, ariko nk'ubu bishobora kuzoba nk'ivyabaye kuri Jean Paul Manirakiza. Ubu unye yari yagiye atwaye kashe, yatwaye intebe za federation, yongera atwara n'amamiliyoni atagira uko angana. Uyu munsi ariko abarongoye FEBABU ntibafise uburenganzira canke ntibashobora kubahuka gukurikirana uwo Jean Paul Manirakiza yagiye ateruye amamiliyoni atagira uko angana yofashije mu iterambere rya basketball. Ibyo byose rero ukabona yuko hari ibintu by'umwijima canke by'igifungu biri mu burongozi bw'ishyamba rya basketball mu Burundi FEBABU, ariko ugasanga abarongoye imigwi bobo baryoherwa no kuba bariko barakina, no kuba bariko bahiganwa ufise menshi, ugura amafaranga, ugura abakinyi bazimvye, mu gihe hari ibyo bari bakwiye kwicarira kandi nabo nyene bari kungukiramo. Ivyo rero reka nera kamo abarongoye iyo migwi, na cyane igikomakomeye turazi yuko ari iri kwirakoresha uburyo bwinshi, barabe bongere bicarike komite executive ya FEBABU, bongere bumvikane kuri ivyo bijanye n'amasponsor kugira haboneke umuco, haboneke transparence, gutyo ubwo buryo bufashe basketball y'u Burundi, bufashe abo bana b'u Burundi.